Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Icubahiro kibandanye guhabwa Imana ituzigama ku munsi. Imana twitwararitse, Imana ikatugwanira intambara zitandukanye. Ino sana kano kanya turi ngaha dushima dukengurukira Imana uko bukeye uko bwije. Turanezerejwe cyane kw'ino chaîne ya YouTube, namwebwe mumaze gukora subscribe, nawe umaze gufyonda subscribe wemeye kubana natwe kw'ino chaîne ya YouTube. Iyi chaîne izokwama icako ibintu byo gushimira Imana ukundi igenda tuzigama ukundi igenda dukorera ibitangaza ku munsi. Ino sana kano kanya sindi je nyine ngaha kw'ino chaîne ya YouTube, turi kumwe n'umugenzi yitwa Birabogaboga Jerome. Niwe turi kumwe rero uno munsi ari ngaha ariko abanza baramutse hama ndababwira ico ababwira uno munsi. Nawe uranezeye imbere ya byose utarafyonda subscribe urahawe ikaze fyonda subscribe kugira ngo igumanire nacu kw'ino chaîne ya YouTube. Turamuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Ego murakoze cyane kuko mwabyumvise amazina yanje nitwa Niyonkuru Jerome batazira Birabogaboga. Rero kubera ko nezerewe uno munsi cyane kandi ngomba gushinga intahe yo kugira neza kw'Imana, uno munsi ndabaramutsa mu ndimi zitatu kuko numva nyene ibyishimo, numva ryohewe nshaka Bibogaboga uno munsi babona ati noneho wa mutipe yarabogabotse. Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, ndavuga nti Yesu nashimwe. Ngira nkabaramutsa mu Congereza vuga ati I greet you in the name of Jesus. Amen. Ngira nkavuga nti nabasalimia katika jina la Yesu. Amen. Kubera Yesu agira neza kandi muri Afrika murazi ko tuvuga indimi nyinshi, mwese n'ururimi rwiwe mu ndamukanyo basi abyumva. Nuko murakoze cyane, je ndanezerewe cyane ino sana kano kanya, umunezero byase ko ndakunda bunyegeza kuko iyo umuntu umuntu anezerewe no kuvuga biramugora. Ino sana kano kanya cyo ndababukije nkoresheje ururimi rumwe gusa, ariko wewe Birabogaboga akoresheje indimi zitatu. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, ni Imana twitayeho, Imana yamiduha umunezero uko bukeye uko bwije. Rero ino sana kano kanya ngoma marenda mubahe kugira ngo abashigire intahe y'ukuntu yabaye umuboyi. Ego iyo ntahe ayishinge ayagure cyane, nawe wumve icyo Imana igenda ikora ku bana bayo, ukundi Imana yo twitayeho. Imana ikugirire neza kandi Imana ibishize kuba hafi. Turamuhaye kazi mu izina rya Yesu Kristo. Yego murakoze cyane. Ngomba kubashingira intahe kungena Imana igira neza, ikora ku cyavu igashira hejuru. Amen. Imana ishobora kugukura mu kiboyi mu kazi ko mu nzu ikaguhindurira ikaguha kandi kazi keza cyane kameze neza, mbere wanashaka ugakora n'ivyawe. Rero ariko ntarashinga intahe, jewe murabizi ko Birabogaboga n'amankunda kenshi kuririmba. No mu rushengero ngomba kuvuga ubutumwa kenshi mbanza kuririmba. No mu kuramutsa ishengero mbanza kuririmba. Imana ikwitayeho bizogenda neza kandi irakwiyumvira mu bihe bigoye, ntureke gutinya ibibazo urimo, Imana nibikura bizogenda neza. Rero intahi yanje niyumvira Imana yankunduye nkuko bivuze mukozi w'Imana journaliste Jedeo, mukozi w'Imana dukunda cyane muririmbyi. Jewe narakoze akazi ko mu nzu, tubyita akazi ko mu nzu, kandi akazi ko mu nzu ni keza, ntabwo kanagayitse nubwo kenshi barakunda gukengera abakozi bo mu nzu, ariko abazi agaciro kabo barabaha agaciro. Umukozi wo mu nzu ngo wategurira ibyo kurya umubosi, we akoropa, wamesa, akagorora, umva ko ako kazi ni keza basi mu ncamake. Ariko kenshi agiye babisuzugura, bamwe batazi agaciro k'umuntu, n'abandi bamenya ati uyu muntu akazi ariko arakora ejo Imana ishobora kumuhindurira hakaba heza. Rero akazi ko mu nzu naragakoze imyaka myinshi, arabona ko beje nakutawe gukora akazi ko mu nzu duhembwa ndibuka icyo gihe byari ibintu bitatu icyo gihe. Nzo wakorera kwezi kose. Natanguye mu Kinama,
bukebuke Imana ziranduza inkuru umwe arisubira ko je no kuza mu gisagara ca Bujumbura nta n'umuntu yamanukanye urazi ko benshi bagira abantu bamanukana umuntu akakwakira jewe kwa nikuriye ntagira abavyeyi nakuze narigorewe navyo kuvuga ngo mpiga bamanukana yagiye hajya mukeye bifatira imodoka bati Bujumbura ngeze kuri Gare du Nord bamwe bavuga ngo twe turukira kuri Gare du Nord nanje nababwiye ati genda urukira ya muri Via Town ko je numva ko mego nyene ngiye kwa mu gisagara nyene nta bindi cyane gira Town kabisa ndijanajanira ndibuka umuvyeyi umwe nabajije ati mbe muvyeyi nta kazi wondangira hari kera rero no kuvuga ngo abakozi bari bagifise agaciro kandi barabizigirwa ntibari bwatangwe ibintu byo kwitwara nabi cyangwa nko kwiba nk'iki cyo gihe abakozi kwa cyo zimvye mama carantwara ndamuragira aramenyereza ibintu byo guteka aranyigisha guteka amagi aranyigisha gukaranga ikaranga ivyo ndabikora nkanga gutembereza amagi nkangura gukaranga ikaranga byose ndabikora neza imbere ndibuka igihe kimwe ngeze mu Kamenge ku isoko baranangonze amagi yarameneka ivyema birasanzara ndagenda muhira ndasaba imbabazi mabuja aravuga ati ntaco mwihangane kazi mutapfuye ubuzima burabandanya ndakora akazi ko mu nzu Imana irampuza urumva ko natagiye ku bintu bitatu iterambere urumva ko rya byiyongera ibintu biguma biduga ndagera ku ntambwe ishobora gukorera 10, 15, 25 nagiye kukarangiza byaneze na neza ngeze ku mushahara ibihumbi 90 ngeze ku 90 umva ko akazi ko mu nzu nagakoze imyaka myinshi ikintu cyo gushimira Imana ni nuko nasenga Imana kambye ati Imana ubwo hageze ko mpindurira umva kumwe ngo nariko ndakura imyaka iraba myinshi ndi mu kazi ko mu nzu baguma bankoresha kugira na kuriya ndavuga ati Imana fasha nanje uzongeze ku ntambwe ishimishije kugeza nimba ati none kabasha none bizoguma uko nyene mbega Imana naje yahindurira amateka rero uko Imana yahinduriye abandi naje narifuza guhindurira narifuza abo twagendanye abo twasenganye abo twaririmbanye ndabona bamaze guhindurirwa bamwe bamaze kuba abashoferi abandi bakagira amabotike abandi bakagira imiduga yafatira nanjye rakugirira Imana rero ikintu shima mu ncamake Imana yampinduriye ubu ntakiri umukozi wo mu nzu ubu ndafise akandi kazi nkora ibikorwa vya misi yose bishobora kumfasha nkabaho ubuzima bukagenda neza rero iryo jambo rivuga ngo abagororotsi baracakanje uhora harabu abakiza amagorwa yabo yose uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse rero nawe uno munsi urashobora kuba urakora akazi ko mu nzu niwihangane Imana izoguhindurira kandi akazi ko mu nzu ni keza ugakora wiciriye bugufi witekaniye ibyawe bizogenda neza uriko urakoresha abakozi uno munsi nawe ejo uzokoresha abandi nawe utegeke nkuko nawe wategetswe rero na cyane cyane ikintu hanura ku bakozi bo mu nzu baba bingeme barera abana canke abahungu bategura ibyo kurya by'ababosi kumana ubwizigirwa gakora ubwizigirwa ubwo mu kazi ko mu nzu jewe nani mfise ubwizigirwa nakurikirana ibintu by'ababose neza ateka indya neza basi icyo cyaragiye kiramfasha bigatuma ivyanje bigenda neza umwizigirwa mu kazi ko mu nzu ukora Imana izogushira hejuru bamwizigirwa ko bana urera Imana izogushira hejuru wihangane bagututse wihangane ikindi nokebura n'ababosi mubahe abakozi banyu mubafate neza mubahembe neza mubaheranire muzobihindura n'ubwami bw'Imana icyo umuntu cyose akora ukore nk'uriko arakora igikorwa c'Imana uriko ukora akazi k'umuntu ugakora nk'uriko akora igikorwa c'Imana uriko urakoresha umukozi mufate neza umuhembe nk'uriko arakora igikorwa c'Imana tuzobihindurwa mw'ijuru nuko Imana ibahezagire intare yanje yariyo rero Yesu agira neza ntakure cyane habaho Imana itogukura kandi ntakure heza habaho Imana itogushikana cyenda niyumvira ati nzogenda gute mbega ho nzoma mu Burundi gusa nta n'ikindi gihugu nzobona mugandi ukategetse kwashinga naye mvuga ati je kucyitsigiro byanje mbona imbere ko ari heza mbona ko ishobora kujabuka no mu bindi bihugu nkagenda rero ndashima Imana ko ndashobora kurengana nkabona mu Rwanda nkabona mu Uganda nkabona muri Kenya nkabona Tanzania
atacyo bisabye yego mvuze ati ndafashe isafari ntora ivarize yanje nkigira kubera Yesu agira neza none mbaza uriko urabona niyambaye kano gakoti uwo kwibaza yuko nabaye ubonye oya nakoze akazi ko kandi nawe n'Imana ntiyaguhindurira abantu bazotangara bazobazanya iti mbega ni wawe ubundi niyo bigira Gedeon ni birabogaboga cyane n'uwo basa rega Imana yaguhinduye barakekeranye bariko barumva intahe zawe z'ivyo waciyemo abantu bari batizane niwe cyane siwe nkuko nawe wa mubosi we uno munsi babaza ati byagenze gute cyo gituma rero umuntu wese umwubahe kuko ejo hiwe ntahuzi urashobora gusaba wowe wimwe rero duce bugufi ibyo dukora byose duhagarara ku cyubahiro cyacu ariko twimwe ko Imana ari duze umuntu ikongera ikamumanura iraba kuri muto iraba ku mashuri menshi iraba gihagararo ariko Imana iraba umutima uyubaha rero ubwo rukundo Imana igukunda yagukunze ikamuha umugisha ibikunda na mwene data wundi nuko rero mugira umugisha kandi muhezagirwe Imana ibagirira neza ndongera no kwashimira Imana ibagirira murakoze cyane aha je ndakwemwe inyigisho ikomeye cyane kuba umwizigirwa icyo ukora cyose uri umukozi wo mu nzu ube umwizigirwa ukora ubwizigirwa ikindi naco ababosi namwe muhembe abakozi banyu ntimubakoreshe mutabahemba nakare hariho n'umugani w'ikirundi uvuga ati umukozi aberwa n'impembo uzokoresha wumve uwo muhemba je narakoze ikiyede je narakoze ikiyede ariko hariho umwe atampembe yego mugabo wumva kwa kugira ngo ino sana kano kanya nshobore kubibwira abariko baratwumviriza yuko umukozi iyo wamukoresheje umuhembe niho uzobukoze neza kuko je ico gihe nakorera ikiyede yari 2025 iyo nakoresha gihe nari ndi umunyeshuri rero muga hariho umwe nakoze iminsi ibiri ni akampembeye mu gihe iminsi yarayimpembeye ariko iyo minsi ibiri ntiyayimpembeye kandi amafaranga nta nawe gikeneye kuko ubu ndayafise Imana yarayambaye aba muye n'uko ukoresheje urabona gucoreye nuvuga ati nshoreye Imana ikora ibikomeye Imana ikora ibikomeye nta hantu namwe itogukura nukuri je narabibonye kandi ndashima Imana kuko abo twakoranye nanje hari nk'abo twakoranye ibikorwa bamfashije icyo nirinda ubwa mbere nankakureka kubahemba umva ndinze ndagukoresha ari uko mfise amafaranga ndaguhemba bimwe byo gukoresha umuntu ata amafaranga ufise ngo byose ngo nawe ngushyaziga ku wundi ukoresha umuntu ufise amafaranga yo kumuhemba icyo rero nibyo cyambere kigwa mu byo nakoze abakozi bose twakoranye ibyo nakora nta numwe yidoga nta numwe yidoga kuko ubisanzwe nakunze kubibona cyane cyane nko ku bantu bameze nk'abafundi bamwe arakoresha abayede amafaranga ntabaha amafaranga agahembo kabo ariko si byiza cyane si byiza aho uri hose ukoresha uko uzoba akazi kose umuhaye uzukoresha umuntu ushobora kumuhemba ivyo yagukoreye Imana ikugire neza kandi Imana ikwiteho nawe uri umuboyi ububoyi ni bwiza cyane kuko uri umuboyi urya amafaranga ya shobuja wumva n'isabuni nkugura kandi ubayeho neza akazi kose ni ugukunda akazi umuntu uriko urakora ino saha na kano kanya ukora mwaka kazi ikindi gihe Imana iraguteguriye akandi kazi uzokora umwe ndataje gushingira intahe y'ukundi yashitse mu gisagara yavuye ruguru ndira byoroshe burya kuza udavuga ati genda gushikira ngaha n'ibyo uzanye utamenya iyo bijana ukacuvuga ati genda shikira mu gisagara hagati aho unciye mbona mpishurirwa niho guhishurirwa iminsi waraye mu gahinga niyo myinshi kuko uri kuvuye ruguru uba uri rodebari
ubusa n'umusuma. Mu bisanzwe cyashatse kuvuga ubu umuntu uko wajya wese akubonamo ubusuma. Nta no kugira umuntu aguhe n'indaro biragoye. Ucurara aho bwije ugeze ntiburara. Ego Imana turako turumva kugira neza kwayo. Imana ibishize kugira neza kandi Imana ibishize kwitaho. Reka rero amere nk'ubarangiriza n'isengesho kuko turakunda gusenga Imana. Kuko gusenga ni ikintu gikomeye cyane. Ni rwo rufunguzo rwo gukura ibintu byose ukeneye. Turamuha ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Arangiza n'isengesho. Murakoze. Mwami Yesu turagushimiye. Wabanye natwe watubwire neza mu kiganiro. Uhezagire abari kwadukurikirana ku rubuga rwa YouTube, abafite subscribe. Imana bagire neza, bandika comment bagire neza. Afite like bose bagire neza. Urakoze ko Imana mpaka kwishyura ubutumwa buhezagire benshi naho yacu uhezagire benshi. Ngabagorotsi baratakambye hora harabu. Abakiza amagorwa yawe yose. Kumeza kuba hafi bafise imitima imenetse. Abari mu bibazo, abari mu bagorwa, bose bagire neza Mwami Yesu. Uhezagire umuntu wese igikorwa cyose akora. Kandi maratonge gusengera abakiri muri bwa buzi bita ko bugayitse ubahezagire ubazamure n'izina rya Yesu Kristo. Nta n'akazi kagayitse kiretse ko gusa umuntu akazi kose agakora mu bwizigirwa akabaho cyaba yifuza kuronka n'izina rya Yesu Kristo. Imana ihindura amateka, ushoboye guhindura abakozi bo mu nzu, ushoboye guhindura umuntu wese mu kazi abakora, ari utwari yarara ukamuhindurira ukamuha kandi kazi, umuntu ukamukura Yesu Kristo mu kazi ko mu nzu ukamushyira mu biro, umuntu ukamukura kugenda n'amaguru ukamuha icyuma ashobora kugenderako, umuntu ugahindurira amateka, umuntu Yesu Kristo uri Imana ishoboye byose Mana. Ibyo ukora ntitubitondagura ngo tubiheze, ariko turavuze ngo ntabwo icubahiro muri rya zina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yego. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen.